jewe ndi mukuru w'uyu muntu yazutse. Uyu muntu yazutse yapfuye tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2021. Kera bari bantwaye ndacibuka hajya sinari napfuye. Hajya bagiye guhamba igitikatika sinzi ko mwabitahura. Gusa hajya nari ndahuniye yaciye ahantu mu kuzimu sinzi ko mwabitahura. Rimurukiye muragarazi ya kwangu harimwo ibintu nyene vy'ikirundi none ko bamunyereka nkamuraba nk'uko sindamubone mpuye ikirenge akacashika birasiga ubwenge yego nyene yari yamugize icitunge kandi narabibona akananira gufata narabibona. Ego rero nkuko mubona rero turi ku mutumba wa Gisirikara agacimbiri ni rusange ni ahavuzwe ibitangaza ahavuzwe ibintu byinshi tuje tuzananye n'umuhanuzi wa umusitanteri wa komine Itaba mu byagejejwe harimwo imibano turaje rero kugira ngo tubahe amakuru meza amakuru atomoye twishikiye aho uwo bavuga ko yazutse ari uwo Lazaro wa kabiri turamubona mu mwanya murakoze. Muko mbona rero ni urusengero rwa Libre Methodiste aho abakirisu bari ngaha baje kuraba ibitangaza indirimbo z'amashimwe ibisabisho bibandanya byo mu ntumbero yo gushimira Imana. Emwe turabaramukije yemwe mumeze neza. Murabona yuko abantu bose usanze baryohewe bari mu ndirimbo z'amashimwe batazira Imana. Tubisabe Augustin bivuga ko yazutse yariganiye abari ngaho ubuzima yabayemwo kubwiwe ngo ntiyapfuye ahubwo bari bamutwaye kumukoresha ibikorwa vy'inguvu biciye ku mangetengete. Murambona neza akazina kiwanje muragatahura ndibaza rekasi Cherumva ndaguye igihumura maze kugwa ico gihumura kera bari bantwaye ndacibuka hajya sinari napfuye hajya bagiye guhamba igitikatika sinzi ko mwabitahura. Gusa hajya nari ndahuniye yaciye ahantu mu kuzimu sinzi ko mwabitahura. Rimurukiye muragarazi ya kwangu yaciye ahantu mu kiyaga ihambaye ndakubitwa hamwe mbabazwa nyene hamwe mengo ni nabi cyawugeza n'ubu ndashimira Imana yagejeje ngaha.
ibintu ndakora iyo naho ndakora kuroba ifi mu kiyaga mugaye ndobwiye hariya mebe ndiko ndazunguruka sinari mfise ubwenge ndari uko nyene nta bwenge nari mfise ntitwagenda gusenga ndarana undi umwe ahantu nyene hatabona umuntu twakorera ya muchungaji wa Tanzania tumaze kumukorera n'amahera yaduhenze agahuzu sizikene Imana yari yabikoze arakangurira ariyo nimuze ndambaye n'akarato nyene kameze neza twakora ijoro ku mutaga sidakanura ahantu ndakora ndi umwe maze gukora ndi umwe bwije yarambwira ngo nja ahantu nyerako ahantu hadashoboka sindakanura sidagirani ndakoresha kubona mw'ijoro maze kubona mw'ijoro mbona igitangaza ko noshikira ahantu mu rusange ku rusengero ndahora sengera mu majambo makeya ndarizanye naje ndashima Imana yangejeje ngaha tubonanye n'abakobwa tuvukana n'imiryango yose ndayibona yose ndashika ndarakoreye ubundi mu mama iyo mu kumoso maze kubakorera arafata neza aragira neza verema nta niko ndagwaye nta niki ndashikiye kwa Karaveri ngaho hakurya arankoresha yatani jana afise kuvuga ndakora kurima maze gukora kurima cenaguma ngaho nyene ngaho umuhungu wiwe arubaka iyo nzu yari nzu yera ndimwo ibintu twarya ni ibintu nyene bitameze neza age twarya nk'irengarenga ibintu bidashoboka Imana yaciye injabukana ngaha mu rusengero rwo mu rusange. Bigirimana Angeline aremanga ko uwo musore ari umwana wiwe koko ngo kanatsinda uwo muryango bose arabamenya na mukuru wiwe ari nawe yirukanze kugira uwo mutoyi wiwe ashingurwe aremeza ko umwana ari uwo nyene. Jewe ndi mukuru w'uyu muntu yazutse. Uyu muntu yazutse yapfuye tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2021. Yaguye mu ntara y'Amakamba umutumba wa Rutenderi. Uyu muntu muri make mu gatondo k'uwo munsi w'itariki ya 20 uyu muntu hari abantu bamwirutse ko babana bamwiruka ko n'imbwa. Iyo mbwa uyu mwana yarashoboye kwiruka arabasiga barantelefona bambwira iyo nkuru. Amaze kubasiga aciye agenda muhira ku mugabo w'umwe bitwa Leonidas. Amaze gushikaho nk'isaha 9 z'umugoroba uyu muntu yazutse yaciye agenda koga mu gitanga cari hafi yaho hantu kuwo muhana wa Leonidas. Amaze kuja koga uyu muntu mubona yarasanzwe azi koga cane, niwe yigisha n'abandi bana koga. Mugabo ico gitanga caciye kimutwara. Baramurovye biranka baragerageza kumwogera biranka. Uyu hari ukuntu yabategeka umuntu wese yonyogera ngo aze ukuntu hariho niwe ukuntu ngo bahagaze. Wagiye kumwogera haciye iminota 30 agenda hagaze agira mushikire uyu mwana w'umuhungu yaciye yibira. Amaze kwibira atatwagwa. Jewe batwaraza bambiriye nkuru nahashitse uyu mwana ataratwagwa kiri hejuru ku mazi. Maze gushikaho uyu mwana yaciye yibira aratwagwa baca baramwogera baramukura mu mborozi. Bamaze kumukura jewe urupfu rwe rwaranteye amakenga cyane n'ababanyakuba bashika narabibabwiye. Igihe bashika hariho n'abapolisi bari bahari nenga na hotel yari ahari yarashoboye kubaza amajambo uwo muntu yitwa Leonidas. Bimaze kugenda uko uyu muntu namumaranye iminsi 3 ndamufise ari kiziga ndiko ndatabaza abantu bomfasha
banyakubahwa barongoye komine Itaba bashobora gufasha baraturungikira imodokari. Rero mu majambo make uyu muntu ntibakekeranye niwe novuga nti Yesu ashimwe. Turanezerewe cyane muri uno muryango. Igihe uyu twamushingura nije naramufashije kugira ngo ave mu mazi, ku nkombe yiwe umurimi wiwe ukumubona niko yari ameze. Usina kagacube icyo gihe arakimwesha, mbere icyo gihe hitaba Imana kagacube mubona hari haciye iminsi 3 mvuye kumumwesha muri Sosumo. Rero uyu umubiri wiwe vrema ntiwahindutse, usibye ko yakuze. Ngira mwese murabona mama wiwe n'uyu urabona vrema ko ari fotokopi. Ikindi cyadutangaje ni ukuvuga uyu muntu mubona abazi muri aba arabaramutsa kandi abagumbiriye cyane, mugabo ashikiye abatamenya ni ukuri abaramutsa ibibaye. Rero sakaseswa muri nk'uwamuhanze, nk'uwamwambitse, nk'uwamusize, uyu niwe sinkekeranya. Bigirimana Angeline avuga ko kugira umwana atahe byamuruhije cyane, ubu rero akamwemwe ngo ni kose. Yashikiye ahantu bitwa kwa Karavera hakurya mu Kireka, ndagenda ku munsi wa gatanu nashitse ngira ngo nkisa 9. Uwo yabako nawe nasanze kwico kirabu cyo hiyo nkuyi kirenge nkatabuka nkagankaho wa mwana yacashika, nkansubira nkagaruka nkagenda kuraba bamunyetse umwana sinamubona, nkansubira kandi nkagenda baca bambwira ngo yagiye Ikimburi. Hanyuma bukeye mu gitondo njafata umuryango nakuru hamwe na mushikiwe turagenda, nitwabasanze twararindiriye nyina uwo yabako yitwa Yudita avuga ngo yaraye ku mukwe wiwe. Turarindira aranamutelefona baramuzana, bamaze kumuzana bari ahantu bariko bararangurira inzoga. Hanyuma umugabo wa Yudesa avuga ati jewe uwo mwana kwese menya mamuko yiyo kandi mukurimana harima nk'igisoke. Inyuma y'ivyo naho bamuhaye ngo injya ngo yateke imyumbati n'ibiharagi, akaca asanga hari amateke, ibijumbu n'ibisufageti n'inyama. Yudita yari yambwiye ngo sinzobivuge ngo ndanuma. Abana baramubarira ati none mama uwo muhungu kateka gutyo nibiki? Ngo none abana banje araho murabijya mu gaseseme, ngo ariko mama ngo uwo muhungu ntazosubire guteka. Jenda shimira Imana ku byiza yamureye umunsi n'abandi rero kwami bakorera nk'uko yankoreye. Inyuma y'amasengesho, gutazira Imana no gushinga intahe, haraje umugabo yitwa Mweko Patrice abari ngaho batamenye, ashika akora ku rutugu bw'uwo Tuyisabe Auguste avuga ko ari umuhungu wiwe. Ashika avuga kandi ko umwana bavuga ko yazutse atari vyo. Vyarateye uruhagarara aho hantu, aho uwo mugabo n'umugore bari kumwe baciye bajanwa kugira intwaro ndetse n'inyamiramabi batohoze kugira ukuri kuja habona.
Patrice we avuga ko uwo mwana ari gwiwe, akaba ngo yari yitwa Emmanuel, ngo yamureze inyuma yo gucura nyina wiwe yari yapfakaye aburi yaja niyava, ngo n'umwana yaje gwaye imvunja, ndetse uwo nyina w'umwana ngo aracariho kandi yaramuvyaye ko abana 4 kandi bose bafise uburegeya, ngo yaba nyina canke uwo mwana bose ngo nta bwenge bafise bukwiye, ndetse nyina wiwe ngo no kumva ngo sikirenga. Abavyeyi b'uwo mwana basaba nyabuna ko abo bavuga ko ari umwana wabo amatoza yabakorera ko bakanariha indishi y'akababaro k'iyo myaka yose umwana yakoze adahembwa, ngo umwana nawe yojana mu bigo bimukurikirana kugira ubwenge buje ku murongo neza. Umuhanuzi wa musitanteri wa komine Itaba mu byo ajejwe harimwo imibano, akaba nawe yari yaserukiye komine igihe hashingurwa Tuyisabe Augustin, yasabye bene gihugu gutekana. Murabona rero byabaye no kubikenguruka, mugabo kandi abasenga basenge, mugabo kandi twibuke kuja kubandanya imirimo dusanzwe tubwirizwa gukora. Gushika ubu mwamenya ko atawuremeza ivyizuka vy'uwo mwana canke ngo abihakane. Wabanye natwe, wabanye natwe, warakoze banye natwe.